Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikira amakuru twabateguriye kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya 4 ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 ndahere ku nkuru ashimikiye ko Imbonera kureza muri zone Buhindo komine Mugwi intara ya Cibitoke ziratunga urutoke n'abanyagihugu ko zibatoteza biciye mu kubasinzikariza ubuzima hamwe no kubatoza amafaranga ku nguvu. Izo mbonera kure ngo zikaba zihabwa intigi na bamwe mu bajejwe intwaro ndetse n'abarongoye umugambwe FNDD muri komine. Muca mubyumva mu ntango zano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ntiyarafiye kwama yidogera abamukorera nabi mu gihe afise ububasha bwo kubasubiriza n'abandi babishoboye. Uwo ni umwihwezo wa Federico Bavuginyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu, nayo mu gihe hasigaye iminsi 8 gusa ngo amashure atangure. Amwe muri yo arafise ubukene bw'abigisha hamwe na bimwe mu bikoresho fasha nyigisho. Mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuhere mu gisata cy'umutekano kuri no nkuru iciye ku masonga. Umutama w'imyaka 60 yitwa Leonidas Burakuvye yarayishwe akubiswe ubuhiri n'umuhungu wiwe ni ku mutumba Gisimba Waga muri komine Mutumba intara ya Karusi. Amakuru avaho muri komine Mutumba havuga ko uyu muhungu yitwa Alegisitu nayo yaragiye nk'uroye gutabara se na nyina bariko barashwana aca kubita se wiwe gushikaho acikana. Uwagirizwa icaha akaba yamaze gufatwa nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha. Ni nyuma y'iminsi 3 gusa hishwe umusore yitwa Kirisi Vyuzura aho yacumiswe n'abantu batashoboye kumenyekana ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Twandaniriza no makuru mu gateka kazi na muntu mwari mpejeje kuvyumva mu ngingo nkuru abanyagihugu bo muri zone Buhindo komine Murwi intara ya Cibitoke bariyamiriza agatotezo bakorerwa n'imbonera kure zikingiwe ikibaba n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abarongoye intwaro muri iyo komine. Abanyagihugu bavuga ko izo mbonera kure zibakubita zikabasinzikariza ubuzima ndetse zikanabatangisha n'amafaranga atagira insiguro. Bagasaba ko abarongoye intwaro ku rwego rw'intara bukurikiranira hafi ico kibazo. Idona Marie Ange Irakoze. Abanyagihugu bo muri zone Buhindo badoma ku rutoke bamwe mu mbonera kure bababangamiye. Abo nabo ngo bakingiwe ikibaba n'umukuru w'umugambwe muri komine Mugwi hamwe n'urongoye zone Buhindo. Bafata abantu bagakubita bakabasahura n'utwo baba bafise mu masaha yo kumugoroba nk'uko umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na RPA abivuga. Muri zone ya Buhindo mbona kure yitwa Hakizimana Olivier akagira amadoroshi hamwe n'uwitwa Sinzi umunsi batugereye umunywanyi w'umugambi FNL baramukubita amayiri baramwambura telefone baramwambura amafaranga ashika 50 baramutugera yavuye ahantu masaha yo kumugoroba. Yego izo marakere zifasha zihabwa intege n'urongoye zone ya Buhindo yitwa Desire muracane zigatumwa n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine yitwa Bashakeko Arve kandi atanze avuga no ko mutumba nyene. Nkuko abanyagihugu babandanya babimenyesha ngo ntibazi igituma izo mbonera kure zibahohotera bagize ngo barituye urongoye zone Buhindo bavuga ko atakintu na kimwe abamarira. Tugerageje kubaza icyo bahora abantu cyangwa nyine bashaka kugira afatire ubwoba kugira ngo abinjize ku nguvu mu muganga CNDD-FDD. Igihe cyose bibaye naretse ubutumwa kuko ntibaye bwa mbere kuko abantu baho bw'umutumba bahohotewe kandi byisubiriza n'izo mbonera kure, ariko twituye chef de zone Desire ntacyo atumarira ko akoreshwa n'uwo mukuru w'umugamba. Abo banyagihugu bavuga ko iyo nyifato imbonera kuri ifise imaze igihe kitari gito. Bakavuga ko mu gihe bagishigikiwe n'abo bategetsi iyo ngendo itazohera, ari naco gituma basaba abajejwe inzego ku rwego rw'intara gukurikiranira hafi ico kibazo. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka barusasiye ko Albert arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Mugwi co kimwe na chef de zone Buhindo kugira batanga umuco kuvyo bagirizwa n'abo banyagihugu.
Mari Anje irakoze. Tugume ngaho nyene mu ntara ya Cibitoke mu bijanye n'intwaro, aho abanyagihugu bo ku mutumba wa Rukana biyamiriza ingingo yo kubanyaga amatongo yabo yafashwe na buramatari w'intara ya Cibitoke. Abo banyagihugu bavuga ko uwarajejwe kubatabara ariwe yafashe iya mbere mu kubanyaga aho bahora barima, akahashikiriza aborozi b'inka, bivugwa ko bagomba kuhatera imbingo. Idonido na Eric Niyonzima. Abanyagihugu baheruka kunyagwa amatongo yabo nabo mu gacimbiro Nyange ku mutumba Rukana ya kabiri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Nkuko bavyivugira bakubiswe n'inkuba, bumvise abarongo ya gacimbiri kabo bababwiye ko buramatari yabatumye kubihaniza katawohirahira gasubire gonyoza ikirenge ahitwa mu vyabigabo hari amatongo bari basanzwe barimamwo. Abo banyagihugu rero bavuga ko bababwiye ko ayo matongo yabagira habwe abayarimamwo ubwatsi bw'inka. Buramatari w'intara ya Cibitoke rero akaba yoba yabikoze amaze gushikanirwa. Twebwe rero nk'abenegihugu bo muri Rukana ya kabiri agacimbiri Nyange turafite ikibazo cy'ahantu duhinga mu vyabigabo, ko twaraye twumvise ko buramatari yavuze ko itwongere gukandagirayo aho hantu bagomba kuhakorera ibintu bijanye no gutera ingingo z'amasegiteri atwara umutumba wa Rukana ya kabiri. Numva ko ngo aborozi ngo batanze inka zishika kuri 5 bazihereza buramatari na mutanteri kugira ngo badutoteze. Ntabwo bigeze batwumviriza, ntibanaduhamagaye batugirisha inama batubaze neza. Mu nama bakuru imitumba baremesheje ku munsi wa gatanu heze abo batwari bashikanye ubutumwa bwa buramatari ko yabatumye kwegeranya impapuro abanyagihugu bavuga ko ari vyemezo k'amatongo ara yabo, gutyo nawe akaba yoca abitabagura. Gahunda twumva ko ivyo bintu uko bigiye kumera, kubera ko buramatari yavuga ko umuntu azotwara isuka ngo agiye kurima ngo bazohigura ngo nawe yirata ngo bafite impapuro zaho ngo bazozitabagura. Ko nyene niko segiteri yabidushikirije mu nama. Numva rero turafise ubwoba aho umutegetsi indongozi ariwe yoturwaniye ariwe avuga ko ashobora kudutabagura impapuro z'aho hantu. Urumva gutabagura impapuro umva ari n'abantu bazotabagurwa n'izo ngorane dufise. Uruganda rwa RPA twarondeye Karame Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke kugira gicacikirije kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka. Eric Niyonzima. Iyi muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya amakuru mu kirundi twabateguriye arabandanya. RPA Umugambwe CNDD-FDD wariyubatse kuva mu nzego zo hasi ku buryo banyaga igihugu atacamira. Ivyo bishikirizwa na Frederico Bavuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, ahavuga ko uwuje ashaka kubogora igihugu bimusaba inguvu zidasanzwe zivuye muri abo nyene basangiye umugambwe bifuza guhindura ibintu. Umvirize Frederico Bavuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Amajambo yavuze n'amajambo by'ukuri ahambaye cyane yerekana yuko Uburundi bwapfuye kandi bwishwe nabo bari kumwe bo mu mugambwe mu nzego. Usanga abantu benshi uyu munsi mu gihugu c'u Burundi ubona ko mwitwarariko wabo yabari mu nzego mu mugambwe ari ukuronka ivyo banyaga biciye muri ibintu by'ibiturire kuva hasi gushika hejuru. Urasanga wa mugwi bakunda kuvuga uri hejuru mu gihugu ufata itunga ryose ukikubirako. Mwene uwo murwi uriho mu ntara, mwene uwo murwi urawusanga mu makomine. Uyu munsi urasanga abantu bamwe barigurira amatongo y'abanyagihugu kuko abanyagihugu bagowe bakennye. Ugasanga rero amaherezo hazoba abantu batagira ico biha atana gatongo bagifise, n'abandi batunze bagatunganirwa bafise vyose. Ubwo Burundi rero bw'ejo nibwo jewe ncangira ko ikibazo buzobaho gute. Bamwe bazocika bakuru b'abandi, abandi bacika baja b'abandi, mbere baze baranabagurisha ku isoko nk'uko twumva bagurisha abantu bagiye muri za Arabie Saoudite gukorera ngo amafaranga, mugabo gasanga bahembwa sibo bahembwa, abahembwa babarungitse abo nabo s'abavyeyi babo nabo muri leta. Byose ugasanga ahanini ibibazo biteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi, ubona neza ko kazoza kaco kataboneka neza. Umukuru w'igihugu wumvise amajambo avuga womenga arafise umugambi wo kubogora ivyo bintu. Kugira ugushaka ni vyiza, kubishobora ni kindi. Kugira bishobore yoba afise inguvu zidasanzwe akuye muri abo nyene abantu yatoranije bashaka ko bomufasha gufata urwo rugendo rushasha, akaraba intambamyi izarizo. Kubera umugambwe CNDD-FDD wiyubatse kuva kera, kuva mwaka 2005 bashitse mu nzego, ukaraba ibintu vyabaye byose bwirizwa nshingiro ingene ryubatse, ukaraba ingene inzego zubatse, ukaraba bazizamwo, ukaraba ivyo bakora, vy'ukuri ntashobora guhindura ico bo bita system yubakwa
ry'ubwo butegetsi kugira ngo abishobore abwirizwa kwiga imizi y'ubwo butegetsi bwiwe bw'abo bantu bariko baragenderako bariko bararya igihugu ubutagisubira inyuma wowe nambashaka gukiza igihugu narabi iyo mizi ayice hanyuma gutyo azoshobora gutera imbere acubake nk'uko yo bavyifuza. Frederico bavuga inyumvira avuga kandi ko kumva ko Evariste Ndayishimiye agiye gufata mu minwe ibisata byose bitunganijwe nabi atari wo muti kuko byotuma baca bamwagiriza gukora ibidaciye mu mategeko kubw'uyu munyepolitike umukuru w'igihugu ngo yarakwiye nyabona guhindura inzego akazana abashobora gushira mu ngiro politike yo kubogora igihugu. Dusubire twumvirize Frederico bavuga inyumvira. Mugabo kurya kuvuga amajambo menshi kurya imbere y'inzego si wo muti nagende yige hanyuma ashikeneye itangaza ari bugire amenya harigirira kandi ribe rito kandi aba yatekanije rija mu ngiro uko niko yo bariko arafasha Burundi nayo ubundi burya kuvuga kurya bigaca bibandanya kwa kundi nyene akavuga ati jewe ngiye kuvyirabira kuvyifatira mu ntoke bazomwagiriza ko yasenye inzego kugira ngo nawe nyene yironderere ibica muri ivyo yarimwo arafata mu ntoke ibitoro baravuga bati hariho abagenero babironkamwo inyungu n'ivyavugwa mugabo nawe yaca muri ayo mayira bizoca bigenda gute abantu bazomukurikirana kandi je nambwira bati nawe warakoze ibi nawe warakoze ibi kandi bidaciye mu mategeko niyige rero ingene asubiramwo vyose hanyuma cishe vyose mu mategeko ntabyo ngiye kubifata mu ntoke hariho inzego zibijejwe kandi zibikurikirana baravuga ko ivyo vy'ibitoro yo bishinze umukenyezi wiwe nibivugwa ntawuzi ko ari byo ariko bibaye ari byo ntivyo bari vyiza kubera ko azavuga bati umunsi umukenyezi w'umukuru w'igihugu niwe arangura ibitoro akabidandaza no muri Kongo umva muri ico gihe nawe ariko arakora nk'abandi naco gituma yobwizwa kwiyumvira ingene ahindura inzego z'igihugu kugira ngo zifate inzira hanyuma zije iyo yifuza kutujana ahatubarira mu majambo dasubira kutubagira misi yose. Uwo yari Frederico bavuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu bijanye n'amagara y'abantu abanyagihugu muri komine Kayogoro intara ya Makamba bariyamiriza ukwivanga mu vy'ubuvuzi bikorwa n'uramutswa iyo komine ni mu gihe uyo mutware ari wasigaye ashinga ibiciro byo kwivuza kw'ivuriro riri ku mutumba Bujondi ibiheza bikavuna abanyagihugu arongoye inkuru ya Josiane Muzaneza. Iryo vuriro ryo mu Bujondi rirangwamo akajagari ryubatswe mu buryo bw'abanyagihugu baho bagiye hamwe kugira bipfunyirize urugendo bahora bagira mu kuja kwivuza nk'uko amasoko yacu aho mu Kayogoro abimenyesha ngo leta yaciye baronse umuganga hamwe n'abaforoma b'inzobere ivyatumye abanyagihugu biruhutsa naho uyu munezero wamaze umwanya rumara kuko urongoye iyo komine yaciye aca ku biti no ku mabuye ngo bikunde akamisha iryo vuriro ivyo yahavuye ashikako abanje kwikura abavuzi bari barungitswe na leta yishirira habiwe muri kino gihe abanyagihugu bo mu Kayogoro na cane cane ababa ku mutumba Bujondi bakaba basa n'abatakigira ayo bacira nayo bamira bivanye n'ingeso y'ubunyonyezi yaciye itangura kwigaragaza aho kuri iryo vuriro n'agahinda kenshi uno munyagihugu mu Bujondi yaganiriye na RPA arigana ayo bagowe muri kino gihe kigwane turi kuzibona ubu bakorewe abaganga bahora batwikaho bazana abandi bazana na musitanteri ubu n'abakozi ba musitanteri hariho umunyabigega wewe wo kwa ba musitanteri wewe rero gituruje kwera nta muntu akiza kwivuza kuri iri vuriro ngo yumve amahoro iyo batakwatse amafaranga menshi baraguharurira byinshi guca ngo ukurikire ngo abaganga ngo mwahora ngo mwishimana. Uretse ayo mafaranga y'umurengera atagira n'insiguro basigaye batangishwa ngo uyo mutware waho ngo aheruka no kugwiza inshuro zirenga 3 igiciro c'agakarata bita k'umurimyi abanyagihugu bato bato bivuriza ko nk'uko isoko ryacu aho mu Kayogoro ribandanya ribimenyesha. Ikibabaje nuko bacibafata ibikarate yo kwivuriza bayisha ku mafaranga 10,000 naho nyine ukabanza gusorora ari gihe uyumvise icyo kimero cyatubabaga cyane twagira dusabe twanyakubahwa baba batwara iby'ubuvuzi aka gakarata baduhaye umukuru w'igihugu yaduhaye gasubire ku mafaranga 3,000 abariye amafaranga nabo nibafatwe mutazavuga ngaho nyine hagufi iwacu barabeje yaduteza imbere abaduteza inyuma. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka Antoine Ndayiragije arongoye komine Kayogoro kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo yagirizwa n'abarongoye kuko inshuro twamuhamagaye zose batubwira ko ari mu kibanza ca kure. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uruyeri n'amanyanga uyu mutware yakoresheje mu kwirukanisha
abo bavuzi bari bahasanzwe. Josiane Muzaneza urakenuye mu yavugwa mu gisata c'indero. Imbere yo gusozera ano makuru, amashure shingiro hamwe n'inyuma y'ishure shingiro atari make arafise ingorane zitandukanye. Zimwe muri zo ni nko kubura ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'abigisha badakwiye. Kuri ivyo hiyongerako amafaranga yo kugaburira abanyeshure ari make mu mashuri afise uburaro, mu gihe hasigaye imisi mike ngo umwaka w'ishure 2022 ushire 2023 utangure. Ni nkuru tubaza Onezime Dushimagize. Amashure shingiro nayo nyuma y'ishure shingiro asanga ingorane ni cyane cyane ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho nk'uko bivugwa na bamwe mu bayobozi b'ayo mashure. Iyindi ngorane iboneka muri ayo mashure n'abigisha badakwiye. Haca hakora abakorerabushake, abo nabo abayobozi b'ayo mashure bavuga ko bitoroha kubakwirikirana kandi bamwe muri bo ngo ntibitanga bikwiye. Mu mashure shingiro hisangije ingorane y'ubwishi bw'abanyeshure hamwe n'ubukene bw'intebe. Bamwe mu bigisha bamenyesha ko kwigisha abana benshi mu isomero bituma umwigisha adashobora kubakurikirana neza, nayo mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro amenshi muri yo akaba afise ikibazo kijanye no kubura ibikoresho by'ubushakashatsi, ivyo bita laboratoire mu gifaransa. Amwe mu mashuri afite ivyo bikoresho usanga bidakwiye, ari byo bita produit chimique. Ingorane isangiwe n'amashure y'inyuma y'ishure shingiro afise uburaro, abayobozi bayo bavuga ubuke bw'amafaranga leta itanga yo kugaburira abanyeshure, naho ngaherutse kongerezwa, aho yavuye ku mafaranga 800 ku munyeshure kandi ku munsi akaja ku mafaranga 900 ku munyeshure kandi ku munsi. Ayo mafaranga 100 yongeweko ngo nta kinini yaje gufasha. Iyindi ngorane ivugwa muri amwe muri mwene ayo mashure n'ubukene bw'imatera n'ibitanda nk'uko bivugwa na bamwe mu bayobozi b'ayo mashure. Tutibagiye gusaza kw'inkono z'ubukinjika ibifungurwa izo bita muvero mu rurimi rw'igifaransa. Ni mu gihe bitekanijwe ko umwaka w'ishure mushasha uzotangura kwigenekerezo rya 12 za kuno kwezi kw'icenda. Onezime Dushimagize. Ni hano rero duce dusozerera amakuru yo kuri no wa kane Nyakanga umwaka wa 2022. Ngire ko nshimira mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza, ngakengurukira kandi abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Emmanuel Ninge ko nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza gusozera neza uno munsi w'Imana. Mugira amahoro mu banyu no mu byanyu.